Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye nshuti namwe bakunzi ba Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi ruheshi umwaka wa 2026. Kaze muri ano makuru twabateguriye ayo nayo akabagizwa hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Ishiramwe mpuzamakungu ryitaye imfungurwa ku isi rimenyesha ko abantu baba miliyoni mu Burundi bafungura nabi, nayo kimwe cya kabiri mu bana batarenze imyaka 5 bakaba bugarijwe n'ingorane yo gukura nabi. Amakenga ni menshi mu banyagihugu kubijanye n'ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo gukura ku isoko inzoga zisinzikaza ubuzima bw'abantu bitewe nuko benshi mu banyamitahe bizo nzoga bari mu bategetsi. Na insinga z'umuyaga nkuba zidafutse zishirahamwe Regideso zibonekeza mu bibanza bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura zirateye impungenge abanyagihugu ko zishobora gukwega karambaraye mu gihe shirahamwe ritokemura iyo ngorane. Aha nariko nca ku masonga ni musangwa ikaze rero mwidonido ryano makuru. Nongeye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu yavugwa mu mibano. Abantu baba miliyoni mu Burundi bugarijwe n'ingorane ijanye no gufungura nabi, n'abana barenga kimwe cya kabiri cy'abatarenze imyaka 5 bafite ikibazo cyo gukura nabi kubera indwara zituruka ku gufungura nabi. Ivyo biharuro bitangwa n'ishiramwe mpuzamakungu ryitaye imfungurwa ku isi PAM, aho rinamenyesha kandi ko ubwo bukene bw'ibifungurwa buva ni kuhindagurika ry'ibihe n'ubukene bwugarije imiryango itari mike mu Burundi. Idonido na David Claude Mbana. Ibiharuro bitangwa n'iryo shiramwe mpuzamakungu ryitaye ibifungurwa ku isi muri kino gihe vyerekana ko mu Burundi hakiri ingorane zijanye no gufungura nabi. Ishiramwe PAM rivuga ko abantu barenga 1 miliyoni n'igice bari mu ngorane zikomeye zo kubura ibifungurwa bikwiye, mu gihe abana barenga kimwe cya kabiri c'abatarenze imyaka 5 bafite ikibazo co gukura nabi kubera ingwara zituruka ku gufungura nabi. Kubw'iryo shiramwe imvo nyamukuru ziteruka kutaronka ibifungurwa bikwiye nihindagurika ry'ibihe rirangwa n'uruzuba rwinshi, imvura igwa mu bihe bitandukanye hamwe n'imyuzurira ibiheza bigatuma umwimbo w'ibitegwa ugabanuka. Ikindi PAM ishikiriza n'ubukene bwo bwarije igice kinini c'abanyagihugu bugatuma ingo nyinshi zidashobora kuronka ibifungurwa bikwiye kandi bifise intungamubiri zikenewe. Iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa n'iduga ry'ibiciro ku masoko ziyongera kwera gutagaciro kw'ifaranga ry'u Burundi hamwe n'ikena ry'igitoro ribandanya kwibonekeza mu bice bitandukanye vy'igihugu, navyo biza bisongera isibe ubwo bukene bw'ibifungurwa. Ukwakira impunzi ziva muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo navyo nyene bituma ibifungurwa n'ibindi vyankenerwa birushiriza gukena. Ishiramwe FAO ryitaye ibifungurwa n'uburimyi naryo rirerekana ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatatu uyu mwaka abarundi bashika ku miliyoni bari bugarijwe n'ingorane zikomeye zo kubura ibifungurwa, cyane cyane mu bice vyakozweko cane n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'umwimbo muke. Ikindi kandi ubushakashatsi bwerekana nuko imiryango myinshi mu Burundi idashobora kwigurira ibifungurwa bifise intungamubiri zikenewe mu mubiri, ivyo bikaba bituma ikibazo co gufungura nabi kibandanya kwiyongera. Ishiramwe mpuzamakungu ryitaye ibifungurwa ku isi rihamagarira leta y'u Burundi kwitwararika no guteza imbere uburimyi, gukingira ibidukikije no gufasha abanyagihugu kuronka ibifungurwa bifise intungamubiri zikwiye, ibeza bigatuma amagara y'abanyagihugu atera imbere. Hamwe nico kibazo cyo gufungura nabi kandi David Claude Mbana nayo ndanakumenyeshe ko abanyagihugu bo muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza bahagaritswe umutima n'iduga ridasanzwe ry'ibiciro vy'ibifungurwa. Mu mezi 3 gusa ibiciro vy'ibifungurwa bitari bike ziyongereye ko amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3. Imvo nyamukuru ngo nuko umwimbo wabaye mubi kubera ukubura umwavu nk'uko uyu munyagihugu wo mu Ruyigi abivuga.
nk'ikiro cy'ibiharage kiri ku bihumbi 5 cara kuri ibihumbi 3 kandi ari mu iyera ryavyo ibya jone biri ku mafaranga ibihumbi 6 n'umuceri wahora ku mafaranga ibihumbi 6 ubugeze ku mafaranga ibihumbi 7,600 ndetse n'umuceri w'ibihumbi 8 turatugura amateke yahora gugwa ibihumbi 2 ubu bandira ibihumbi 5 ndetse n'ibintu by'ibijumbu bingereka bandira ibihumbi 5 byahora bigugwa ibihumbi 3 ibitoki ubusa umuntu ari wese apfa kukirya kubera atwe dusanzwe dufite amikoro make kirazinde gose aca twoshobora n'uno mwaka n'ibiharage ntibyabonetse ku rugero rushimishije kubera twarabuze angre benshi twaraheraniwe ubutike bwo kuza kugombora ko angre aca haba rero umusaruro muke w'umwimbu muri rusange ikintu giteka izingeye ni ikintu cyitwa intengwa kubera kuri basokuru zari zizimbutse ndetse n'umuntu arashobora no kuziguha mugabo ubu unye intengwa zigurwa cyo kimwe n'ubushaza ibihumbi 6 ikiro cy'ubushaza ubu n'ibihumbi 6 mu isoko naho nyine ari byo usanga ari ibihumbi 6,500 umuntu wese ashobora kurya ubwishaza aha rero tubayeho mu buzima buzinze bwose nta kuntu tworima atangre dufise atafumbire dufise iwacu mu buyogoma bisaba ko bufise umwavu nayo unye mu kangaratete niho abantu basigaye bafungura rimwe ku munsi ikiragiwe cyoco ni ikintu cyiswe ifu ibigori byarabonetse mugabo ubu unye ikiro kigeze ku 1,300 kandi cyara ku 800 umva yuko ari ubuzima buzinze gose. Mu bijanye n'agateka kazina muntu naho ivyabaye mu kabare kwa Faustin Ndikumana arongoye Parsema aho abakozi biwe beretse abapolisi aho abantu bahishije ibigwanisho bikinze umwiza bakaba aribo bafungwa ni biterasoni ku gipolisi c'u Burundi. Ivyo bishikirizwa n'uwahoze ari intwazangabo mu gipolisi c'u Burundi anamenyesha ko bigaragara ko abari bashatse gukorera intebe ishushe warongoye Parsema vyabafanye batishavu kuri abo bakozi. Tumwumvirize. Izahita Ngozi kirabo Faustin Ndikumana twatasene ntibakuri akamara aho biboneka neza ko ari rementanye biba rigamije kubera nabi uwo twatasene kuko abakozi boneraza ko atakirekera barondera ko nibaza ko bagomba yuko abakozi bacabura kwigwanisha n'ibyanaka kugira ngo afatwe agirirwe nabi afungwe canke akorera yani nabi nkayo tumva tumaze igihe akorerwa abarundi ariko rero inkozi y'iki usanga hariho umuryango ikaje kugara neza kugira ngo icyo kibi bisike ko tutagomba gushikako kubona rero inkozi y'ikiri itumwa ikagenda itwara irwanisho mu kirabo c'umuntu kugira ngo zize kukagizwe uwo muntu babashagurira nabi kubona noneho bacafata abakozi bakabafunga kandi abakozi aribo baje kwerekana ivyo birwanisho bataje vyavuye kandi leta yahamagariye abanyagihugu kwerekana ikigwanisho cose boba babona aho kiri kugira ngo leta ikore ibigwanisho mu banyagihugu nibaze yuko bokwita agashi bo bakozi bagafunga urugo. Mwari mwavyumvise mu ntango zano makuru ubwoba n'amakenga ni byinshi mu banyagihugu baba muri zone Rohero komine Mukaza mu ntara ya Bujumbura kubera insinga z'umuyaga nkuba zibonekeza ahantu hatandukanye kandi nyinshi zitanafutse kubera ko abakozi ba Regideso iyo bahakoze bazisiguko bakabona ko amasanganya agiye kuba menshi hamwe hamwe Regideso ritokwikubita gashi. Ino nkuru tuyibaze Baltazar Miburu. Abo banyagihugu bo muri zone Rohero baganiriye na RPA bamenyesha yuko insinga z'umuyaga nkuba zishira hamwe Regideso zibonekeza ahari hose kandi zimwe zimwe zitanafutse. Uyu munyagihugu wo muri quartier ya Rohero avuga ko ibikorwa vy'iryo shira hamwe ko benshi mu bakozi b'iryo shira hamwe babikora mu kwikurayo. Akavuga ko iyo abakozi bishira hamwe Regideso baje gukora uyo muyaga nkuba basiga insinga ahari hose kandi nyinshi zitanafutse. Uyu munyagihugu aratubwira aho zibonekeza mw'iyo zone. Ndakina zibonekeza muri zone Rohero cyane cyane kuri Byazene Mugamba Byazene Bututsi muri Byazene Mwaro ahantu na cyane baba bariko bakora amazu umuntu na cyane nko kuri Byazene Bututsi hoho ibiko arengana guma bimubwira ingene abana baba hakinira mu barabara idotsinga dutse nkandira bara musi metero imwe kandi dutsinga dodegereye bambaze bintu aho ni nko kuri Byazene Bututsi no kuri Byazene Mwaro naho nyine usanga neza
uyu munyagihugu amenyesha yuko atagikozwe mu maguru masha amasanganya agiye kuba menshi mw'iyo quartier. Isoko ryacu rivuga kandi ko bafise ubwoba yuko abana bashobora kuhagirira amasanganya menshi b'iki gihe bagiye mu buruhuko buheza umwaka w'amashure. Abakozi bagiye icyo bakora baraza bakaremeka ko bashaka bashaka ko amabuye nicyo bituma usanga kenshi dukwega ingorane basanzwe nk'imbwa iri cyane nyacyo igikorwa cyose uzasanga cyafashwe n'iyo ku kazana icyo kintu cyapfuye cyangwa cyapfuye ubu utagikoze biraboneka yuko hagiye kuboneka amasanganya menshi cyane cyane rero ikibazo igihe abana bageze nko mu biruhuko bakinira mu mabarabara. Ivyo biruko mu gihe abakozi b'ishirahamwe Regidezo baza gukora izo tsinga z'umuyaga nkuba abashinzwe intwaro babona ariko bakazisiga batazifutse kandi aribo bategerezwa kubabwira ko ari ngorane ku banyagihugu. Uruganda rwa RPA rwarondeye abaramutswa zone Rohero hamwe n'abarongoye ishirahamwe Regidezo ariko twabakenye. Baltazar Miburo urakoze. Mukanya turabandanya nano makuru mu gisata c'amagara y'abantu. Umushikiranganje w'amagara y'abantu arashima ko amashyirahamwe mpuzamakungu akorera mu gihugu nayo yarayiyemeje ko azotanga imfashanyo mu ntumbero yo gukinga no kurwanya ikiza ca Ebola cyadutse mu gihugu kibanyi ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe no mu karere igihugu giherereyemwo. Nkezabahizi Fidel yabivuze nyuma y'inama batunganije bari kumwe n'abasanzwe bafasha hari kuwa gatanu heze, aho yashikirije ko hari n'ibikoresho vyaguzwe mbere hakaba n'ibikorwa biriko biratunganywa mu gukingira abanyagihugu ico kiza. Tumutege yombi. Asanzwe badufasha bamwe bose bagiye baravuga icyo bazokora, anotanga nk'akarore nka systeme des nations unies bose hamwe bagiye hamwe bemeye yuko bazotanga hagati y'imiliyoni 6 n'imiliyoni 7 z'amadolari y'abanyamerika, nka PNUD n'abandi ko bemeye yuko afise imiliyoni zirenga 5 z'amadolari y'abanyamerika bazokoresha mu gufasha kurwanya ivyo biza nkuko basanzwe babikoze mu kurwanya ikiza ca COVID. Kuva iyo declaration y'iyo ngwara ibaye mu bihugu bibaye hamaze gukorwa ibikorwa bitari bike, abantu bamaze kuronswa ubumenyi, hari ibikoresho byo gupima bimaze kugurirwa ama laboratoire dufise, turamaze kugira ama descente n'ibindi byo byose turabishira mu mafaranga kandi gaca dusanga ajya amafaranga twavuze ajya ni makeya turavya dukeneye. Nico gituma nawo caraba ngo mbega ko mwavuze ko mukeneye miliyoni 17 ubu bamwe yakwijije ajya nayo twari twavuze yihutirwa kuko murazi ko mu gushira imbere ibikorwa turaba ama priority. Nukujyo kubashimira ko tutaza amashisigara cicara kuko isango twahanye ibyo no munsi byo twavuganye vyubahirijwe kandi twavuganye yuko mu misiza amasuko mission bagiye gukorera hamwe kugira barabire hamwe rero mbega ayo mafaranga bemeye tuzoyaronka gute kugira ntibibe ibintu byo mu majambo ariko bibe ibintu bigiye mu ngiro. Tukivuga ivy'amagara y'abantu kandi abafise amabagiro basabwa gutunganya neza aho bakorera bisunza amabwirizwa bahabwa ku neza y'abegereye ivyo bibanza vy'abihereza ibitungwa vyahabagiwe hamwe no mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Ivyo bishikirizwa n'umwe mu bakora mu gisata c'amagara y'abantu. Uyu muganga atashimye kwivuga izina akaba atanga n'impanuro ku bakorera muri ivyo bibanza kugira nabo nyene bikingire. Tumutege yombi. Amabagiro rero muri rusange tuza gutunganywa neza. Inkurikizi zishobora kuba zendesha ubwoko bubiri. Inkurikizi ya mbere nuko hariho ibyo biturutse muri ico gikoko cabazwe ubwacu, hariho amaraso, hariho inyama zacu n'iki niho cari kigwaye, hakaba n'izindi nkurikizi zituruka ku kumwe n'aho hantu bakorera abanditse naho nyene iyo hatameze neza hari ama microbe bwoko bw'amabacteria, amabwoko bw'amaparasite cyangwa bwoko bw'amavirus. Ibyo byose birashobora gutera ingorane. Hanyuma kuvyerekeye cyane ingorane bishobora gutera ariko bifungura cyane ariko abo baganga nyene bakora muri ayo mabagiro atabatunganijwe neza, abifungura bashobora kugira indwara zishingiye ku mwanda, ku bucafu muri rusange. Hari abagwara mu nda bagira amadiyare, ikintu twita ama intoxication alimentaire. Hari abafise amariski yo kugira y'uguhura n'indwara d'origine bacterienne zitewe n'amamikrobe y'ubu bakteri, ico bita hari ama salmonella typhique cyangwa notifique nk'amafievre typhoide ari muri ubwo bwoko, canke n'izindi ndwara zitandukanye amamibe canke izindi ndwara zitewe n'amaparasite. Abakora muri ayo mabagiro nabo
batikingiye bagira amariske yo kwandura nabo nyene indwara zimwe zimwe hari izo twita les maladies zoonotiques cyangwa anthropozoonotiques, indwara ziba zirwaye ibikoko cyangwa zishobora kuva no ku bikoko zikaja ku bantu. aho umuntu ashobora kuba hari nk'indwara bita brucellose, iyo ikunda kurwara abantu bakunda kuba ahantu bororera inka baborozi cyangwa baba abantu bameze gutyo, cyangwa n'ibituntu. Mu byerekeye uburyo umuntu yovyirinda, abantu bahakora bagomba kuvyirinda, bakambara nk'amabote, bakambara amamaske, bakambara amaga, hanyuma bagakorera n'ahantu hameze neza, bagatandukanya ahantu bagira ahantu bagenda gukerera n'ahantu inyama bazibika, kuko naho nyene bateza kuhatandukanya, navyo birakenewe. Hanyuma bagakora nyine ahantu heza h'isuku kugira ngo birinde ivyo byose. Cyane amazi avamo ashobora kugenda akivanga n'ayandi mazi iyo batabashije kuyaha umuhora wayo neza, basanga mu nyuma abantu bazofata amazi bakayasanga mu migezi, cyangwa na vya bitungwa navyo nyene bija kunywa amazi mu migezi, navyo nyene bikandura izo ndwara, ugasanga n'ubundi bishikiriye abantu. Ivyo bitungwa bakaza barabijana ku baganga bavyo bita veterinere, bikiri bizima cyane byamaze kubagwa na zya nyama nazo zirasuzumwa. Inkuru ya nyuma y'ano makuru nkuko mwari mwavyumvise mu ntango zayo, mu gihe inama nshingamateka yarayisavye leta y'u Burundi gukura ku isoko inzoga ziriko ziratwara ubuzima bw'abanyagihugu baganiriye n'uruganda rwa RPA barashima iyo ngingo y'abashingamateka, ariko bakabona ko imvugo itazohava ijana n'ingiro kuko abafise imitahe muri izo nzoga bari mu bihangange bitwara igihugu. Kurikira abanyagihugu baganiriye na radio RPA. Twaracyumvise kandi twaracakiriye, ariko bazi imvugo zabo turazimenyereye yuko ivyo bavuga bitigabija mu ngiro, ariko ivyo tuvyita gusamaza abenegihugu kubera yuko bo nyene ubwabo nta ngingo bashoboye gufata. Baravuga ngo ari ingingo kuja mu ngiro umuziro. Ebere biruko mu gihe n'imitahe myinshi ija muri izo nzoga yagwabo, kuko urabona nk'amasoko nka yose barayifatiye, bituma bose ari ivy'iwabo bari kumwe n'ibindi bihangange, ariko ubutegetsi haneza n'imwe bashoboye kuganira abenegihugu. Ivyo ntibazikura tuzokenguru. Ivyo abashingamateka bavuze ku bijanye n'inzoga zirimwo umwambiro urenze nta naho bifatiye, kuko ubwa mbere hoho izo nzoga zemererwa n'ikigo BDN cy'igihugu, hanyuma bakagenda bakazikora bakazishyira ku isoko zemewe n'ikigo cy'igihugu nyine kikabyemeza. Hanyuma ikindi gitangaje ni uko nyine muri abo bitwa ngo bariko baravugira abanyagihugu, usanga rero bafite n'imitahe muri aya mashyirahamwe akora izo nzoga. Kuvuga rero ibyo bavuga ntabihuririye n'ukuri, rero bitamaze guhura n'ukuri nta n'icyo bizoshikako. Ibyo ni byo gusamaza abanyagihugu, nta mpuhwe bafitiye abanyagihugu. Nivyo inama nshingamateka yarasavye leta yuko yokuraho izo nzoga za kiki, udusarabwayi, za niko n'izindi ziriko zironona amagara y'abantu. Ariko naho abashingamateka bavyakira bivuze, twebwe uko twavyakiriye nta muntu ashobora kuvyakira neza. Ariko iyi ntwaro ya CNDD-FDD iteye amakenga, intwaro yacu iduteye amakenga, kuko ibintu byose ni ukuvuga bigaherera mu mvugo, ni ukuvuga amajambo gusa, akarindira ko ingingo mperekeza zifatwa, kuko iyo baba bashaka ko ivyo bintu biva mu bantu, bashaka ko zifutwa, twe ntitubona ikintu cobuza yuko inganda zikora izi nzoga ziyobeye zica abantu barazizi, none kugira zugagwe habura iki? Twaravyumvise mugabo nta cyizere yuko bizoja mu ngiro naho babifashe. None barabivugana hagati yabo, mugabo ibintu bica bijamwo igiturire mu Burundi cari monokojesha, tubona yuko ibitazopfa bigiye mu ngiro burya. Emwe none ko tubona ziguma zitemberezwa, naho urabumva ngo batanze indwi zibiri, tubona biguma bitembera ku makinga bajana mu mabutike. Biragoye kwizera ko vyoja mu ngiro naho abashingamateka babivuze kabisa. Twebwe twari twavyakiriye neza, mugabo ishirwa mu ngiro ryavyo ni ikindi. Kuvuga no gushira mu ngiro ni ibintu bibiri bitandukanye kuri iyi leta yacu n'ukuri. Nino ngaha duciye dusozerera amakuru mu kirundi yo kuri uno wa Mungu igenekerezo ry'indwi ruheshi umwaka wa 2026 twari twabateguriye. Nshimiye mwebwe mwese mwari muduteze yompi, bagenzanje bayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma bakoze uko bashoboye kugira no majwi bashikire atankomanzi. Walter Kwizera nari kuri mikro, ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyi no mu byanyu. Imana ibandanye irinde Burundi n'abarundi na gahwana.